umukiza yanyiguze yarampinduye izina sinkicitwa wa wundi ubundi muri we nawe ari muri je ari muri senga kuko ubundi guhimbaza ni uburyo bumwe mu buryo bwinshi buhari bwo gusenga bwo kuganira n'Imana bwo kutugumiza muri communion n'Imana rero intambamye kenshi kunze gutera ari gusanga umuntu abibamwo Shalom shalom nitwa Dongire ego ndi muririmbyi ego nitavye utumire ego turabaye ikaze muri studio zacu. Merci cyane. Dongire benshi baramuzi yana bivuze ni umuririmbyi ariko kugira ubundi hari munigeze kumenya ngo umuririmbyi ngo sice kimwe n'ubuhimbaza ngo abantu batandukanye ubundi kuririmba no guhimbaza bifite itandukaniro. Kuririmba no guhimbaza biratandukanye. Umuntu arashobora kuririmba ni impano mu gihe guhimbaza naco ari gikorwa n'ingabire. Donc ingabire turatubifata nkaho umengo kuririmba n'ingabire mugabo kuririmba singabire ni talent. Mugabo guhimbaza navyo bikora ni don kuko Satubi araririmba Fizo araririmba mugabo ntahimbaza. Rero kuririmba ni kimwe mu bintu Imana yaduhaye dushobora gukoresha kugira ngo umuntu kanaka ashobore kubaho mugabo kubatahura agaciro k'amaraso yasesetse ya Kristo nibaza kizo mpano tuzikoresha kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe yitwa na Dongire urumva aho iyo Don yone asanzwe yifise cyatora ni yari ego kumbe nkano kudukurikira njyame kuri Fresh TV atabigire babona Dongire novuga iyo ngabire yatawe ijya ariko ayifise yabuze impano ingabire yatawe ijya ariko ayifise maze yatangwe kushaka ibikorwa ryari. Kuririmba ni impano hose kandi niyo mpano nanye ndayifise. Le fait que don guhimbaza nico don niyo ngabire yampemo yera mu bisanzwe. Kuririmba nabitanguye kuva nkiri muto. Kuva nkiri muto navukiye mu muryango papa araririmba asanzwe azi kuririmba nubwo yabihagarikije. Yarabiraze yahaye umuhungu wo bandanye. Ndabise nabo tuvukana basanzwe babikora mugabo ntibavyinjiyemo cyane je nije navyinjiyemo cyane. Ego natanguye nkiri muto ndirimba nyene mu ishengero. Ego mbega gihe tutinjira cyane gose uri umwe muri kano kandi tuvugana uri umwe mu bagize gospel mu gice cy'u Burundi. Dongire ayikibanza icahe twisunze kumbure kuri abarijant ba kera ba Dudu ba David n'abandi uno munsi nako muri generation nyinshi ziriko ziraruka novuga muri iyo domaine naba woyiha ikibanza icahe twisunze rero gato kuri abo bakahise abo batanu. Ahubwo tubashimire cyane kuko barakoze igikorwa gikomeye cyane. Baraduhishuriye na cyane guhimbaza Imana icarico bitandukanye na bimwe twari tumenyereye kuririmba kuko gerageje no kuraba barafise ikintu kinini bahinduye bashoboye kutuzanira kandi cari gikenewe ubundi kwishengero cari gikenewe cyane kuko twarashobora kuba turirimba nyine tukaririmba tukabinezererwa mugabo tutazi ibyo two turakora tukaririmba kubera nyine twumzi nyine ko ari kuririmba mugabo nshima Imana ko mu gihe cabo bari barya nyene mugabo muri iki gihe biciye kuri bo barashoboye guhagurutsa urungano rutari ruke. Pour le moment dufise igitigiri c'abantu benshi bashobora kuba bahimbaza batahura guhimbaza Imana icarico. No kuri ikibanza noya canka agaciro ndayiha karakomeye cyane. No kubashimira kuko baradukoreye umugani w'abaraho badukoreye umuti. Ego baradukoreye ikintu gikomeye cyane. Ego muri uko kuba benshi be kwararuka mu kino gihegire ni benshi tubona mugabo nta movement canke nta impact tubona gose igaragara nkuko byategeza kuca bimera kuko turavye bagiye bari bake muga tukumva ahantu hose amashenge ndimo zabo zivugwa ahantu hose gushika no musi turavugana ariko generation z'uno munsi ni nyinshi cyane kandi afite indirimbo nyinshi cyane mugasanga ari amashenge hari izo batazi hari ndimo bivuze akavuga ati uyu muntu no murundi no wahe cyangwa ugasanga nta impact ariko biragira intambamyi baza ko zo bari zimwe muri nyinshi. Boss intambamyi si nini cyane ariko irakomeye cyane iyo turiko turagira ni bo mu gihe cabo bahagurutse bafise umutima wo kumva bakeneye guhishura guhimbaza umutima wo guhimbaza bica bituma hamwe no gusenga hamwe no kwiyereza Imana no kwiyereka Imana no kwihereza Imana umwanya munini vyatumye bahereza ihishurirwa ry'ivyo bashobora gutanga n'icyo bashobora gukora. Rero ico badusumbije cyane ico badusumba itandukaniro rihari nuko uyu munsi
ndumva afise talent, ndumva ashobora kuhimbaza abantu bagahezaga mu ishengero, nkibaza ko ariho bikwiye kugarukira, nkibaza ko bikwiye mugabo hariho ikindi kintu motivation igituma dukora ivyo bintu, nibaza ko arico dutandukaniye ko cyane, kuko bo tugerageje kwihweza icatuma babikorana n'umunsi igituma babikora ni kugira ngo ishengero rya Kristo uyu munsi rirushirize kubaho mu kumenya Imana no kuyibona no kuyitahura no kuyi experiencinga mu buzima bwabo biciye mu guhimbaza no gutazira biciye muri izo ndirimbo batanga. Rero umutima uri behind yuko gukora indirimbo niyo utuma ibintu byacu swat bishika kure swat bigira impact. Rero iyo dufise umutima wo kugerageza gushaka kwerekana cyane kubaka ubwami bwacu bizotugora cyane. Rero nibaza yuko igikomeye cyane ni motivation, ni kihe igituma tubikora niki asangwa ariko bwo bwami bw'Imana no kuri nta kabuza no kuri zizotegezwa kugira iyo impact mugabo ata motivation ikijya kintu kidutera kubikora asangwa atari kubw'inyungu zo bwami bw'Imana nukuri biragoye cyane biragoye. Hari akandi kantu bavuze ati hari usanga azi kuririmba atubundi kumenya kuririmba ntibisike ko uri umuhimbaje, mbega ho ntishobora kiri kimwe mu bitera izo ntambanye kuko asanga umuntu yumvise ko afise ijwi, yumvise ko amugati wow vraiment ko kutarasohora indirimbo n'iryo jwi ryawe akaca yirukanga wandi gasanga kunuko byo ntibyo bamwe mu ntambanye bituma byerekana ko mengo ni igiharuro kinini kiri mu bahimbaje ariko ata impact bikubiragira. Bo navyo nyene birimwo kuko hariyo nk'umuntu usanga bibamwe kubera kubikunda gusa, ugasanga arabikunze gusanga nyine arakunda kuririmba bibayemo uko kandi kubera kubikunda nyine burya ikintu gikunze cyane kirakwandukira usanga nyine wakibayemo mugabo uko kugikunda nuko kuntu cakwandukiye ni kihe kintu uri kurabikoresha mu bisanzwe kuko guhimbaza ntibikora abaririmba gusa turabizi bikora umuntu wese kuko guhimbaza biri beyond yo kuririmba uretse ko kuririmba ni uburyo bumwe dukoresha hari abakoresha amashi kuvuza ivyuma hari abapfukama bagasenga kuko ubundi guhimbaza ni uburyo bumwe mu buryo bwinshi buhari bwo gusenga bwo kuganira n'Imana bwo kutugumiza muri communion n'Imana. Rero intambamye kenshi kunze gutera ari gusanga umuntu abibamwo kubera kubikunda ugasanga kora ko nkunda kuririmba kandi nkasanga style nkunde kuririmba ihuye ni abaririmba gospel ekarenje muri biriya ugasanga abigiyemo kubera iyo mpamvu ubundi nabwo atejewe n'ubwo ndirimba ubundi numva ikirushirije ari uguserva ubwami bw'Imana ikirushirije ari uguhishura iyi ngabe impano nimba ndayifise reka ndayikoreshe mu bwami bw'Imana kugira ngo dushobore gushikira benshi kugira ngo ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo zacu bushikire benshi kugira ngo abantu swat bamenye Imana swat ico donc igikenewe cyane mu bwami bw'Imana. Rero zimwe mu ntambamye usanga zitera indirimbo zacu ugasanga ntizishika kure ni ukuntu bamwe usanga tuvyitwikika mu kizo ugasanga dushaka kumenyekana. Hari nk'umuntu yanditse akantu umunsi umwe kuri stati ni David Trésor yanditse akantu ndakiyumvira ko nsanga karakomeye cyane ugasanga umuntu arakoze indirimbo arayisohoye bacha bavuga ati support me kuri kiryo jambo support me tusanzwe tumenyereye none bugiye ufashe moto ubu supportinze canke ubusanzwe ubikoze kuri sanse kubikora kugira ngo ushika ushaka gushika so ngo tuvuze ngo support me bo si twebwe tubivuga uko kubera ko nyine tuba dukeneye ko kumbura ico kintu kigira mugabo ntivyari bisanse kumeruko umuntu kujya nyine aja muri alimentation agasuma amagatandiko ya lisanse kumva ko indirimbo ya naka yasohotse reka tugire nibaza ke hari ibintu nyere bimwe usanga bitubera intambamye kubera ko bigaragaza ugasanga hari ukuntu turiko turagerageza kwirukana amaviews turiko turagerageza kwirukana kubaze iyi tugezemo kino gihe ni gukoresha ama social media si tumwe ko baririmbye indirimbo nyinshi kandi nico gihenye niyo technology igeze usanga zija ku ma YouTube ugasanga umuntu yako marondera umwanya wose ahantu hose info ko mugira s'abonner mugira subscribe menshi bakanakira n'amabase kugira ngo bashobore kuronka ama views menshi cyo bituma umuntu kumbure igikorwa ciwe kitagira impact cyari kugira kuba ari kagomba kurondera beaucoup plus hari nivyo harabigira motivation kugira ngo message igere kure n'abandi bagiye kugira ngo izina ryabo ryubakike bamenyekane bagaragare ivyo byo bituma rimwe na rimwe nivyo nako ndakubwira kuko nta Pauline arasohoye indirimbo arayishira kuri YouTube yego kwishira kuri YouTube ntago tuyishira ko kugira ngo iki ciyumviro cyo kumva umengo turagomba kurondera ama views niki iyo tuvuze ngo support iryo jambo niryo umengo nyene kubandi kubadatahura ivyo ari vyo umengo turiko turisabira gushigikirwa urumva mugabo kandi je ico nkunze guhamagarira abantu
ntidukwiye kuvuga support ariko turakwiye kumenya tutaravuga iryo jambo support us barakwiye kumenya ati yamara iki kintu ko casohotse reka dushigikire reka tukigize kure tusangize abandi de kurya tumenyereye nyine tuja gusoma tawa ariko ari obligatoire kubera ko tumva abikenewe bakabikora kubera ko bumva bikenewe ntago ari kugira ngo turonke iyo support yabo kuko ntidushobora kubeshwaho n'amaviews yo kuri YouTube cyane cyane kubera ko nuko tuzi neza kuko kuri YouTube ego birashikira n'abandi bantu benshi tutoshobora gushikira ngaho muri kino gihugu cy'u Burundi ugasanga biradufashije cyane kumenyekanisha igikorwa c'Imana hirya no hino rero iyo dusize indirimbo kuri YouTube kuri bamwe ni ukugira ngo ibikorwa bishobore gushikira abandi kandi bigire n'ahantu biriko bisangwa mu yandi majambo sino mu bihugu biteye imbere usanga bikorwa nk'uko ndikubona usanga bikorwa uko ndikubona rero iyo indirimbo kuba umuntu adashobora atagira impact mu ndirimbo ziwe n'ibindi bo biravana ibintu bishika kumbure birashobora kuba ari igihe cyawe cyangwa atari igihe cyawe nagwanije ko mudishirako niko mutegetse ko natwigane dukora niho tubishira of course yes ariko ndiko mvuga wa muntu gushika abakene amabesi kugira ngo barondere ucume ngo haji uwundi mutima ntikuzoba kubaye kwagushaka gushikirwa bisanzwe biragoye antukabira nagoye no gutahura umuntu ariko arabikora ntumza kumenya ngo ariko abikorera iki cyangwa ikiri ivyo rero nibaza ko ari ikibazo cy'umuntu bwiwe bwite reka rero ngira tubwire kuva amaze kwinjira mu gikorwa nyezina ibikorwa bimaze kugaragaza bimaze kuja kumugaragara atubwire naho biri jewe tumaze gukora indirimbo zishika kuri 5 audio zishika kuri 5 ziri kuri YouTube channel yanje nyene yego abashaka kuzumviriza shaka kuri YouTube channel yanje ni Dongire yego reka noneho tubatera amatsiko imwe muri zika nyinshi umuduziga nka 30 cyangwa 45 kugira ngo tubatera amatsiko biruka ngo je kumviriza neza rero bisanzuye ko ari 5 zose yego okay Fis mahoro n'umunezero byo kuba mfise mukiza yanyiguze yarampinduye izina sinyicitwa wa wundi ubundi muri we nari muri jewe ntagukekeranya mvise yuzuye ubuzima bwanje ari muri jewe ntagukekeranya mvise yuzuye ubuzima bwanje ego nibaza yuko indirimbo ya vraiment abantu bumvise bacagenda bumvise yiyaguye ndetse kuri 5 zose bashaka kuzumviza donc mu kurangiza nake kajambo ushaka kubwira abaririmbyi bagenzawe nuvuga generation ziriko ziraruka muri kino gihe nk'intererano canke nk'akamo eka intererano canke akamo ndahamagarira buri muntu wese kugira ngo ivyo turiko turakora bishike kure bishobore gufasha benshi bashoboka tugira umwete cyane wo kuba imbere y'Imana Bibiliya nitubwira ngo data musengera mu mpisho asanzwe abo mu mpisho ngo niyakubonera mu mpisho azoguhera yandi majambo ivyo dukeneye gukora byose aho dukeneye kubishika hose turacakeneye Imana kuko ntituvuga Imana tutazi tuvuga Imana twabonye Yohana yavuze ngo ivyo twabonye tugakorako tukiyumvira ubwacu nivyo tugira nivyo tubabwira so ngo iyo Mana turakeneye kuyimenya ndahamagara umuntu wese kwihereza umwanya wo kwiha Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo vyose biva kuri yo ibyo rivuga ngo ni jewe ndema ishimwe ryo mu minwa bisiba ngo niyo izorema indirimbo zishobora gushika kure indirimbo zishobora niyo muyandi majambo niyo mu promotere wacu niyo vyose dukeneye kugira ngo dushobore gushika ahantu kanaka rero ndahamagara buri muntu wese kugira ubuzima bw'ubusabane n'Imana ndabizi bisigaye vyose ni nawe mu manager wacu ndakunze kuvugira ijambo Jesus is the boss niwe boss rero bizokunda cyane kandi bizogenda neza
ciao ciao imana ibahezege murakoze cyane rwose tuzashimira ko mwashobora kwitega ikiganiro cyacu ego merci ego tutiranga abakunzi ba Fresh TV twizeye ko mushishikara kuryoherwa n'ibiganiro byacu bitandukanye tubutsa kuza muragira like share na subscribe ngo mushobore kubandanya muri ibiganiro byacu byose uko bigenda turabishirako imana ibahezegere